Munyuma yaho Domitiano Ndayizeye yahoze arongoye igihugu c'u Burundi atorewe kugira ngo abe umwe mu nararibonye z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Union Africaine yagize ico ashikiriza televiziyo Kabaza Web TV. Domitiano Ndayizeye arashimira leta y'u Burundi yatanze izina ryiwe kugira ngo ritogwe akagira ko akanashimira n'abamutoye. Reka rero tumwumvirize. Jewe nagomba mbanze nshime kandi nkengerukire abayobozi b'iki gihugu cacu n'igihugu cacu kubona baranyizeye bakasaba ibindi bihugu vya Afrika kunshira mu nama y'inararibonye yishira mu bihugu vya Afrika, gakengurukira kandi n'abakuru b'ibihugu vya Afrika kuba barashoboye guca batwemerera kuja muri uwo mugwi n'iteka kuri jewe ku gihugu no ku bihugu vya Afrika. Ico nizigiye cane nuko ico kibanza nimara kugishikira ko nzoshobora kuba ingirakamaro kuri ivyo bihugu vya Afrika kugira ngo ico banyitezeko nshobore kuzogishikira. Murazi neza yuko uyo mugwi wari usanzwe uhari, abayobozi abawugize bama bariko baranyuranwa kuko nkuko mubizi ugizwe n'abantu batanu baserukira intara zitanu z'ibihugu vya Afrika, amajepfo, amajaruguru, hirya mu buseruko, mu burengero na Afrika yo hagati. Jewe nserukira ivyo muri Afrika yo hagati, ariko tugomba kwemezwa n'ibihugu byose byo muri Afrika. Rero urumva nzosanga abandi, nzosanga aho ikivi kigeze, jewe nzofatiraho hanyuma nanje nterere inkurikije nkuko mubivuze ibyo nsanzwe nzi ko nsanzwe mbona ingorane zikunda zo gushikira ibihugu mu ntumbero yuko buri gihugu cyo muri Afrika kigira amahoro n'umutekano kandi abanyafrika nabo bagire iterambere nkuko abanyagihugu buri gihugu bavyifuza. Ega mwebwe nk'abarongoye u Burundi murazi ingene urazi igihugu ico ari cyo cose kirakeneye abagitwara ni nakujya bavuga ati umugwi utagira abayobozi kujya bavuga kuba impeheza. Ugutwara igihugu ni ngombwa, ngira ngo ngiye gutanga akararo na kabi n'abasuma iyo bagiye gufata ingingo yo kuja kwiba barajina uvuga ati ni wowe shefu nibivamwe tuza kubigabura ukunakuriye. Nkenzwe rero kuyobora igihugu. Murazi kandi yuko kera intwaro zagiye zihabaye, intwaro ya cami, intwaro z'amakudeta n'ibindi. Ibihugu byinshi byo kwisi byagiye bivuga ati bene izi ntwaro sinziza. Kubera yuko nta muntu avuka n'imbuto. Naho ngaha mu Burundi harabavuga ko bavuka n'imbuto. Murazi yuko kwari kuri manganya. Rero niho bavuga bati tugomba gutwagwa nabo twitoreye, ariko bakagomba kutubwira amaprograme. Niyo demokrasi yaje gutyo, buri muntu akababwira akamaro azobagiriye. Iyo ngendo rero yarakiriwe tuvuge muri rusange n'isi yose, n'abashatse kuvyanka nk'abarusiya n'abandi baragezegeye bati nta kundi. Nijo gituma usanga bavuga ati reka dutore naho babinyegeze cyangwa bakabikora nabi, ariko bose bavuga ati tugomba gutora. Rero ingorane hari nuko hari abavyemera n'abantu usanga batavyemera. Iyo ni ingorane ya kabiri nuko hari abavyemera bageze kubikora ugasanga nibe bikoze kwa kundi vyagene bavyumvikanye. Bwa gatatu nuko hari abagira bati nta yindi nzira dushobora gushikira ubutegetsi atari gusunika ukuduga. Washaka bagafatira no kuvyumviro badasangiye n'abandi. Rero muri Afrika urabona yuko iyo ngendira cahari mu bihugu bitari bike. Ari naco bituma muri kurabona za Mali, za hehe hariho ugushaka gukora amakudeta cane nuko uwo mutima utarabashikira. Rero ico mbona ciza niki nuko abantu batiha gushaka gufata ubutegetsi ku nguvu.
kuko bene ibyo bizana injyane mbi nyinshi kandi mbi n'abantu bagapfa. Bwa kabiri nuko abatowe abayobozi koko bashira mu ngira amaprograme bumvikanye cyane cyane amaprograme ajanye no gutorera inyishu abanyagihugu bafise, kuko bene ivyo bibuze ni hahandi haca habi yangaruka mbi yo gushaka vuga ati ni hahandi yaratubeshe ntaca amaze nahatse, washaka kugumaho ku nguvu n'abandi bagaca bazana inguvu, ugasanga ibihugu bigiye kugenda bisubira inyuma. Rero turacakeneye kwiga no kumva iyo nzira, tete gukora ikintu bakwita mu gifaransa ni certaine moralisation des sociétés des pays, atari ku nzira y'abatwagwa gusa me n'abatwara. Hari igihe usanga izo ngorane zihari, ari naco gituma nibaza ko ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika rizetireka turaba ukuntu twoshiraho abantu b'inararibonye batajya umunwa bumvirizwa na bose, nabo nyene bumviriza bose, kugira ngo baze barumviriza ico tudashobora kumenya, hanyuma bazoze baraduhanura. Urumva rero ni igikorwa gikomeye cyane. Urumva ntidufata ingingo ariko tushikiriza ivyiyumviro, abagomba kubishira mu ngiro nabo baba bafise ikirindi cy'igihugu, ariko tukaba twabishikirije. Rero tukizigira yuko abo bagize uwo mugwi w'inararibonye bafise icizere muri ayo maleta, kandi twibaza yuko natwebwe tuzobikorana ubwitonzi bukwiriye ku buryo abo tubibwira bashobora kubyumva no kudusabira. Rero ntazi ko bigora ndabaza ko mwatowe n'abarundi kumbure nibo batanze kandidatire yanyu, mwebwe ko nk'umuntu yatwaye igihugu kubera iki muri ibi bihugu byose muba mwaratowe? Icya kabiri, amabanga mugiye kujerizwa ntatandukanye no kuba uri mu mugambwe runaka no gukora ibikorwa by'umugambwe? bwa mbere hoho kuba naratowe cyangwa abayobozi bacu bakanshira ku rutonde, cyo birangora kumenya birangora kumenya, ariko ndibaza yuko barabiye ku bandi, kuko iyo uvuze inararibonye uvuze inararibonye solo wese. Iyo uvuze inararibonye kandi azoza guhiganwa n'abandi, wewe ugomba gukora ku buryo ushiraho umuntu wiwawe ubona yuko afise ijunja n'ijambo ryo kwemerwa n'abo bandi. Jewe niko ndavyiyumvira. Kuba rero iyo karata yaguye kuri jewe sino kwitotomba, sinona bigaya, ahubwo ndabikenguruka. Naho bitari guhita kuba naratowe mu gihugu canje, nagize n'imiburibu, nari kuvuga n'imiburibu. Noneho kubona n'abandi baci bavuga ati ujya mukandida ni sawa, jewe mvuga nti nukuri ndashima, kandi n'igihugu canje kirashima, n'igihugu canje kirashima. Nico gituma rero tugomba kubyishimira. Ubwa kabiri kugira ngo cyanyu cya kabiri kuba uri mu mugambwe kanaka cyangwa kanaka, burya nta muntu agenda atagira iciyumviro, kiretse niba ari imashini. Ntushobora kuvuga ngo nzozana umuntu atagira ibyiyumviro bya politiki, ntibishoboka. Urumva nk'ubu namaze kubabwira yuko jewe nkunda demokrasi, ariko ndazi ko hari abandi batayibwira. Niyo ni politiki, niyo ni politiki. Nico gituma rero uri umunyepolitike singorane, ariko rero nkuko nama ndabivuga nta ngorane zirimo, kuko iyo wemeye kuja muri politiki ya demokrasi namye mvuga nuko wewe ugiye uti jewe ucyumviro canje naha, ukagisigurira abanyagihugu hama bakavuga bati oye ibyo sibyo, twebwe inzira dufashe niyi, ugasanga kanaka yakurushije amajwi. Yamaze gukurusha amajwi nta yindi shwa ofisi, ugomba gufata iyo nzira abanyagihugu bahize, kandi nta nahantu uza kureka, kuko bibaruka ubandanije uja hahandi hiwawe urameneka.
ni hahandi uca kuzana amadiktatire ukaja kuzana inkoho zo kugira ngo ukure ba bandi babifitiye uburenganzira. Rero tumenyere iyo tubuze demokarasi kuvuga yuko umuntu aza kwigira akagarama ruganda akora ibyo agomba kumenya ko hari leta igomba gukurikiza politike yatowe nabo banyagihugu. Ni dictature mu zindi ni dictature ariko yemewe n'abanyagihugu. Nico gituma rero abantu batagomba kwidodomba kuko bitagenze gutyo haca haza amareta y'igitugu ayo nayo azatuzanira karambaraye. Rero aho mwotekana kuri bijanye nuko muri batanu ariko muva mu gihugu c'u Burundi, bamwe barabivuga abandi baravyemera abandi ntibanavyemera ko muri aka gace ndetse mugiye muzoserukira hariho abitwaje ibigwanisho ndetse bijanye n'umutekano. Mbega muravye aho nk'igihugu c'u Burundi kigeze kandi ibihugu Rwanda, Uganda n'ibindi vyoba bisangiye izo ngorane, icimiro canyu muzokigaruka ko canyu muzogishimangira ko c'amahoro n'umutekano canke kumbure nko ku Burundi uravye ko hariho abahunze igihugu, uravye ko hari ivyo baguma batuvuga ko tudasonera agateka kazi na muntu, ico gihe coco muzoba muhari nk'ugiye kurorera canke murafise ico muzokwama mushikiriza? ubwa mbere na mbere nagira ngo twumvikane yuko ndungitswe n'igihugu c'u Burundi ariko ngiye guserukira ibihugu byose vya Afrika muri uwo mugwi. Kuba barafashe abaserukira intara zinyuranye no kugira ngo ivyiyumviro vyaho bizoze biraza muri uwo mugwi bizanywe n'umuntu waho n'igihugu canje urumva kirimo. Iyo ni cyo ni cyambere. Cya kabiri nuko ibibazo muri Afrika ni byinshi. Igihe ari byinshi rero tugomba kumenya dutangurira ku kihe dushiye ku kihe kuko tubifatiye byose rimwe ntituzobishobora. Ndibaza yuko hariho intumbe uranga ibintu biri kubira mu makudeta hariya na hari buryo baca bagira ati nyarukari yamuze kuzimya umuriro tukirukanga. Hari gihe rero nk'igihe habonetse agahengwe naho ucugira ati reka turaba ahantu hashobora kwaka umuriro tuze guhoza. Igihe amatora ageze urabona nko muri Kongo biratanguye gushuha n'ahandi baza amatora yageze bene ivyo biraza aho duca twiruka ngo nyaruka muze kunyina. Ariko si twebwe twenyene, urazi yuko nishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika navyo nyene birafise inzego zivyirukangamo, ariko twese tugahuriza hamwe muri rya komisiyo ya Union Africaine. Turazi neza yuko ngaha muri ibi bihugu hariho ingorane zijanye n'imigwi ifise ibigwanisho ndabizi, kandi ico kibazo ndibaza yuko cigwa mu gisata c'ibihugu byo muri aka karere CPGR, East African Community, ariko nanone binaniranye birashobora gushikirizwa ibihugu bishirahamwe igihugu vya Afrika. Rero ukuntu tuzokora sindabizi nababwiye yuko ndindiriye kubanza gushikayo kugira ngo menye uko abandi bakora. Ariko birashoboka yuko bazogira bati reka tukurungi hari uze kuraba nzogenda niba nubika nzogenda kandi nzobifata uko biri. Ariko ikibazo nyamukuru ni ikintu kumenya mbega iyo migwi ifata ibigwanisho ifata kubera iki, ibifata kubera iki. Aho rero niho haca haza intumbero y'impanuro tugomba guha ibihugu n'amareta kugira ngo bene iyo ngendo yo kuza gufata ibigwanisho iveho. Ni ikibazo kitoroshe kuko burya igihugu ntushobora kugitwara ku murongo umwe ngo uragororotse. Biragoye kuko utwara abantu bafise ibyumviro binyuranye. Iyo imbere ya ufise umuntu avuga tutampaye iki ndafata ikigwanisho, none uwo mugira ute? Nawe ufata ikigwanisho nuza ndakumena. Erega nico leta ibereyeho.
none hari igihugu urabona kidafise abasirikare n'abapolisi abo bose nabo kuzimya umuriro kuri bene abo bose bigira Kagarama Ruganda. Bene ibyo rero iyo bibaye tubifata uko biri, ariko iyo tugeze guhanura jewe uko ndavyibaza tuzohanura hari amareta duhanure ari niyo migwa mu ntumbero y'iki kugira ngo abanyagihugu bagira agahengo bafate inzira y'iterambere, kuko bugiye ufashe ikigwanisho ne mafaranga bwa mbere na mbere buri kuronona, kuko nta wugimho nta uyifungura. Bwa kabiri inkoni zo kwica abantu, abo bantu wishe n'abantu b'abakozi. C'est umuntu yobyita ni nka za unité de production mu gifaransa uba wishe, kandi icyo rero abo rero banapfuye nta n'abandi ufise babasubirira, kandi bugiye ubwenge buruta ibyine. Rero ibyo byose tuzoza tubishyira ku murongo. Murumva ibikorwa ni byinshi, ariko muzodusabire.